Abisirayeli bapararanganya Imana ikivuga iti Musa fatiye unkoni gusa cyo wirabi. Kandi rero abantu bakunda gusoma Bibiliya bayicuritse barakunda kuza barafata amajambo ya Bibiliya bakabifata ukundi. Hari ahantu hamwe Imana yavuze batewe bikomeye menga hari kuri Gideyoni ngo wego ni wihagararire gusa gurabe bakagira kabe ngo ndabanesha wenda kwere. Abantu rero twebwe rero baturakoze b'Imana turumva tuti urumva rero wewe ni wihagararire Imana ikore ngo tuzihagararira uhora hatugwanire ngo urumva sinzorima Imana izorima. Nindavuge ko Imana ikorana n'ibigabo, Imana ikorana n'abahizi. Nkajya ari abantu basoza cyava urumva rero ngo uzokwicara hanyuma Imana izobikora. Izobikora Imana izobikora. Wowe uri kurakora ugahura n'amageragezwa gacura ko Imana izoca iyakura. So kwicara ubu uri ku rugendo, ubwo rugendo turimo bitereza kugenda, abanyabwoba bazosigara inyuma, hazoja buka intwari gusa. Abanyabwoba bazosigara inyuma na hakubahe dukubandanya urugendo duhangane n'ibigeragezo byose kandi bizohera.